Abaheburayo igice cya 11 dusoma dore ku murongo 32 ariko imbere ko umusomyi asoma ndumva umengo turiko turafata form Imana ishaka nk'umubakisha w'ubwenge. Ndumva turiko turaja ku mfatiro ijuru ishaka. Mose arabwirwa ngo nuko unyubakire iryo hema nk'uko wabyeretswe ku musozi. Mu buryo bw'imhemu ndi nko ku musozi hari igicapo ndiko ndabona mu ijuru, ariko kandi ndabona ico gicapo kiriko kirasa nk'ikivamwo mu byo Imana iriko irakora, ijambo ryayo riko rirakora mu buzima bwacu. Ndumva neza biri hafi kuzura. Bagiye kuvuga impamvu Imana yemera ko tubabazwa. Bagiye kuvuga impamvu ituma Imana yemera ko duca mu mahugurwa atatworohereza canke adesinstara option y'ibintu vyitwa facilité, option y'ukoroherezwa, option y'uko vyogenda nk'uko abandi biriko biragenda. Nta musi n'umwe kubo Imana ikunda yamye yifuza ko ibintu bigenda nk'uko biriko biragendera abandi. Yamye twifuza turi special, yamye twifuza dutandukanye n'abandi. Uyu munsi mu vyago Israel ifise nuko banse option y'Imana, nuko banse kuba icimana rikera bakora mu kuba, nuko bashatse kumera nk'abandi. Kubera kinanje ibintu bitonza nk'uko bija ku bandi. Kubera kinanje ntobwigwa uko abandi bariko barabwigwa. Kubera kinanje ntoshobora kuronka ivyo abandi bariko bararonka. Kubera kino ntoshobora guhamagurwa amazina abandi nabo nyene bariko barahamagagwa. Conformisme. Kimwe mu vy'Imana ikirashaka ku buzima bwacu kubijanye na discipline nuko tutaba conforme, tudashushanywa n'ivy'iki gihe, tudasa n'ab'iki gihe, tutamera nk'ab'iki gihe, tudakora ibintu nk'ab'iki gihe, tutiyumvira nk'ab'iki gihe. Imana ikirarondera originalité mu buzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza. Birababaje. We born original and we die photocopies. Tuvuka dufise ubwiharire ariko tugapfa turi amafotokopi y'abandi, dushaka ngo tuvuge uko abandi bariko baravuga, twigisha uko abandi bariko barigisha, twambara uko abandi bariko barambara, tuvuga uko abandi bariko baravuga. We want to die photocopies. Mugabe Imana yamshaka misi yose babandi yizera yizigiza ibitigeze ironka amahirwe muri benshi kwizigiza. Mustagiye kuvuga aba destinies causers, abatuma abantu binjira mu mihamagaro yabo, abatuma imisozi hinda gashitsi imbere y'abantu. Hari imisozi idashobora guhinda agashitsi imbere y'umuntu ari we wese, ariko nimba iyo misozi kuko ifise amatwi, kuko ifise izina, igifise izina cyose gifise amatwi, yumva ukuza kw'abo bantu ugiye kuvuga, umusozi wonyene ukibwira yuko ubwirizwa kuva imbere y'uwo muntu. Mwani majambo n'abantu bazana ubutabazi, abantu bimura imisozi bayikura mu kibanza irimwo mu buzima bw'abantu.
aba nibo ngomba mvuga akanya gato. Abayobora igice cya 11 murongo wa 32 haravuga ngo mvuge ikindi ki kuko igihe condengana ndondoye ibya Gideyoni n'ivya Baraki n'ivya Samusoni n'ivya Yefuta n'ivya Dawidi n'ivya Samueli n'ivya bavugishwa n'Imana. How much more do I need to say? Mbega novuga ikindi kikirenze. Aravuze ngo igihe condengana. It will take long to recount the stories of the heroes of faith, to recount, to record, kongera gusura kuvuga ivy'abahizi bo kwizera baciyemo. Harabamaze kuvuga ngo mu wese afise ubwihare bivaye no kungenesha byagere mutunganya. Aravuze ngo novuga ivya Gideyoni igihe condengana wari sanse ko afise igisirikare c'abantu benshi, mbwa Imana ikamubwira ngo abujana ku rugamba sabo bose bari nyuma yiwawe. Hariho umuce murabu ufise utabwirizwa kujana nawe mu butabazi gomba kuzana igihugu canje. Ndabakura kingogo mwashizwe ko n'abamidiyane, sinkeneye abantu bose, sinkeneye abitwa ngo n'abasirikare bose, sinkeneye abitwaje ibigwanishwa bose, sinkeneye abitwa ko bafise amapete bose. Hari umuco w'abantu muri bo nkeneye shara bose, s'abantu bagiye kumva gusa itegeko, ariko n'abantu bagiye gusoma mu maso y'ubuvugishwa, abantu bagiye kurabira mu maso y'ubuvugishwa, n'abantu batojejwe, n'abantu bazi kumenya ibintu bikorwa batabibwiwe, n'abantu bari instinctive, n'abantu bafise itima muri bo, n'abantu bumva barongorwa from their within, kumva bivuye indani muri bo icyo basabwa gukora atari uko bakibwiwe. N'abantu bashobora gusoma imyanya n'ibihe, n'abantu bashobora kumenya uko bashobora kwinterpreta ibintu atari kubera ko babibwiwe, kuko ababikora kuko babibwiwe baracyari ku rugezo rw'ubwana, barakeneye guhabwa amategeko. Ariko abo nkeneye nabaza kumenya icyo bahamagarirwa, nabaza kumenya icyo babwirwa batakibwiwe, nabaza kumva itegeko rifatanye n'ubuzima bwabo bw'ubuhizi atari kubera ko babibwiwe. Arabwirwa ngo bajane bose ku mugezi ubapimireyo, bajane bose ku ruzi, abaza kunywa amazi bayanywa kugira ibitungwa biyanywa, baza kuyanywa mu buryo bwo kwiyorohereza, baza gushyira imbere koroherezwa, bataza gushaka kugorwa, abaza kunywa amazi badafise muri we mentalite y'intambara ibijanye no kurwana mu buryo bw'imuhemu, abo bashire ku ruhande. Harabwirwa ngo si bose, si bose, si bose, ariko harabo nkeneye muri abo, si bose, harabo nkeneye muri abo bapime. Abuja kujana nabo n'abapimwe, n'abagejejwe, n'abashobora kwihangana ibababaza, n'abashobora gusobanukirwa impamvu Imana yemera ko bababazwa bagaca mu bigoranye. Just in story y'uwitwa Gideyoni gusa yari sanse kujana igiharo kinini c'abasirikare, ariko baragabanya igitigiri bitewe na mentalite benshi muri bo bari bafise. Ntiyajanye benshi, yajanye igitigiri gitoya cane, yajanye bose, yajanye n'abantu bateguwe, n'abantu bafise muri bo umutima w'intambara, uza kunywa amazi n'ukuboko kumwe, ukundi gufasha ikigwanishwa, uwo ni ukwiye kujana nawe. Uza kugenda wese n'umunwa, uza kugenda wese n'ivyo afise vyose, yibagiye ko ari kuri front, uwo ntabwizwa kujana nawe. Haravuze ngo hamwe n'obdondori vya Gideyoni igihe combana kinini, Baraki, Samusoni, Yefuta, Yefuta
Yefuta yarazi ibanga ry'ibicaniro, arabwira Imana kagasuzugura kugira ukankure ko hari ikiguzi gikomeye mbwizwa kuriha. Icambere kinsanganira ntabaruze kiza kubicawe ku gicaniro. Imana yumva ijwi ryo mu mutima we wiwe, Imana imuha intsinzi. Atabarutse umukobwa w'ikinege yari afise araza, aramubwira ati binkoreye n'ibiki? Kubera ko ari we wuje, kubera ko Imana itazanye igitungwa, kubera ko Imana itazanye umukozi mu batunze, kubera ko Imana itazanye umwe mu bungere biwe, kubera ko Imana itazanye uwundi yazanye umwana wiwe w'ikinege. Haza wa wundi afise wenyene, aramubwira ati binkoreye n'ibiki? Aramubwira ati ushatse kuvuga iki? Arabwira umukobwa we ati nasezerana Imana ko icambere umushuzo premise ivya mbere biza kumusanganira nivyo nshikanira Imana. Kuko uyu mukobwa nawe yari yatojejwe, aravuga ngo ntubabare, makanya nje kuririra ubukumi bwanje, makanya nje kurira mpamezi makeya, nzogaruka gukora ico basezeraniye Uhoraho, kuko Imana aguhaye intsinzi kubw'isezerano wari washize imbere yayo. Aravuze hamwe nodondora ivya Yefuta igihe conjana vyofata umwanya munini, novuga ivya Dawidi, novuga ivya Samweli, novuga ivy'abavugishwa. 33 baheshejwe no kwizera gutsinda abami, no gukora ibigorotsi, no kuronka ivyasezeranye, no kuziba iminwa y'intambwe. Batubwira ko basivye iminwa y'intambwe, mbwa batubwira ko bakomerekejwe n'intambwe, ariko bari bafise amatrase yaho bakomerekejwe n'intambwe. Next, ijambo ry'Imana akomeza rikavuga ngo kuzimya ubukari bw'umuriro no gukira ubugi bw'inkota. Bari mu ntambara, ariko Imana irabakiza mu ntambara, no guhindurwa mu ntege nke ngo zicike inkomezi, no kuba agahebuza mu ntambara. They became strong in battles and put whole armies to flight. No kuba agahebuza mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. 35. Abagore bagaruriwe abo babuze bazutse, abandi bicishwa amabiri, ntibemera gucungugwa, ntibemera gucungugwa, ntibemera gucungugwa. Iyo bemera gucungugwa, hariho ubuzima batari kubamwo. Uyu munsi twari ko turabavuga ngaha mu Congereza bavuga ngo they place their hope, mbere ko mvuga ngaho they refuse to turn from God in order to be set free. Balance kwihakana Imana kugira ngo babe abidegembya, ariko bemera gupfa, ntibemera gucungugwa. Baca bavuga ngo kugira ngo base bahabwe kuzuka kurushiriza kuba kwiza, ariko avuga ngo kugira ngo bari bashize imbere yabo ivyizigiro by'ubuzima bwiza bw'inyuma yo kuzuka. Next, abandi bageragereshwa, gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko, bageragereshwa. They were jeered, at their backs were cut open whips. Abandi ngo bashigwa mu ngoyi no mu mabohero. 37. Bicishijwe amabuye. Some died by stoning. Bakerewemo kubiri, barageragejwe, bicishwa inkota. Fe kino kintu bayerera bambaye isato z'intama, suko batari bafise impuzu canke batashaka impuzu, ariko baremeye bashoza isabune ubuzima, kuko hari ivy'Imana ariko irabacishamwo kugira ngo uyu munsi baze kuba ivyabona vyo kudushinga intahe muri no kuse turimo. Umwanditsi w'Abaheburayo aza akavuga ngo ko dukikujwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo. Aba baradukikuje uyu mwanya baciye muri ibi vyose, ngo bari baburaniwe. My God, bari baburaniwe, destitute
and oppressed and mistreated. Baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi. Ngaho gatoya, bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi, bagirirwa nabi. Conclusion baza kugira kuri aba bantu kuvyo bariko baracamwo 38 bavuga ngo isi yari babereye kwibamwo, ivyabaye ivy'igikundiro kuba ngaha muri no si, kuko bari babayeho muri iyo si bo babona ivyiza, bo bariko babona imibabaro, bo bararyama bagasinzira, bo baraye amajoro. Konkezi y'ubuzima bw'aba bantu ivyo babayemo birivuze ngo isi ni nk'uko itari babereye kuyibamo. Bamana igihe cyose ikibazo muri bo, kubera iki twebwe tubabazwa gutya, kubera iki twebwe dushinyagurirwa gutya, kubera iki twebwe tuburanirwa gutya, kubera iki twebwe tubabazwa gutya. Birivuze ngo isi ntiyari babereye ko bayibamo. Birabanda ivuga impamvu bayerera mu bugaragwa, bayerera mu bugaragwa, ntibagira aho gutemberera, ntibagira aho baje kuruhukira, ntibagira umuntu wo kubumva, ntibagira umuntu wo kubaruhurira. Bararira bakabura ubahoza, bakubitwa hasi impande zose bakabura ubegeranya. Ico gituma bagerera hano muri nose, bagerera muri nose. Imiryango yari yabihakanye, abagenzi bari babavuyeko. Yesu yari yabwiye abigishwa be, warababwira muri Yohana 16, arabwira ngo igihe kizoza, ibihe bitoroshe bizoza, kandi biri hafi. It's now coming, it's now here. Biriga haravuga ngo aho muzohava musabagira, umuntu wese aje mu vyiwe, mu nteje nyene, ariko sindi je nyene kuko data ari kumwe nanje. Next, yari yabivuze, haravuga ngo ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Amahoro gute tugiye gusanzara? Amahoro gute tugiye gusabagira? Amahoro gute tugiye gutatana? Arabibabwiye kugira ngo amenye neza yuko ivyo bihe nivyaza, suko Imana izoba yabahevye, suko Imana izoba yabibagiye. Nibihe bibwirizwa kuza kuri bo, kuko hari inda babwirizwa kuvyara ngaha muri nosi, hari abantu babwirizwa kuvuka muri buno bugingo, hari ubuzima bubwirizwa kuba shaped, hari ubuzima bubwirizwa gufata forme ngaha muri nosi. N'abatuma habimana yaremye binjira mu mihamagaro yabo, Imana iremera ikababaza, Imana iremera ikabacisha muri ibi vyose, ariko hari ikigamije kandi hari kirabona imbere yabo, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko yatuboneye kera imbere ivyo rushiza kutubera vyiza. Arababwiye ngo ibindi babwiye kugira ngo mugire amahoro, mumenye neza yuko nibise vy'umuvyeyi agiye kuvyara. Sibije kugira bibice, suko nabahevye, suko ntabababaye, suko ndabanka, impamvu ndiko ndabakankamira, impamvu ndiko nabatoza indero nziza mu kugoroka, mu bihe bitoroshe ndiko nabacishamwo, suko nabahevye, suko ntabakunda, ahubwo nabakunze cyane kuruta abandi, kugira ngo mube abarongozi bakomeye barongora abandi barongozi, kugira ngo mube abatuma inda zagumbashe zivuka ziva mu abana,
kugira ngo mushobore gutuma ibihugu byinjira mu madestine prophétique yabyo. Hemeye guca muri iyo nzira. Haravuga ngo mwise muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Aranesheje isi. Yosuwa rimwe ku murongo wa 6. Destinies calls us. Shiera mazodosh. So good to me, Lord, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, Lord, I can't believe how you love me. What a friend you have been. She amasota close. How you love me. What a friend you. Indirimbo ni yaba Destiny's Causers. Indirimbo ni y'abahizi badasanzwe Imana yasanye muri nose. Abo Imana itera kuramukwa ikongera ikabaha no kuvyara. Listen to this. Aravuze ngo shikama ushiramanga kuko ari wewe sabandi si bose ni wewe. Ndabizi ko bitoroshe ivyo uri kuracamo cyangwa ivyo ugiye gucamo. Kwijoro nagize inzozi mbona abana navyaje ubutumwa bwiza, abana nabatije, abana nasengeye, abona hezegeye amamariage yabo, abona koreye ivyo umuvyeyi ashobora gukorera abana byose. Ariko numva abantu bariko baravuga inyuma ngo uyo numukozi akorera Satani. Ndirukanga bariko barantera amabuye, shika muri ba bana banje bamfashe batora yandi mabuye batangura kumpondagura. Ndavuze induru ndababwira nti mwe muranzi kubera iki mumvirije ibyo bariko baravuga. Bajya ntibazi nkuko mwebwe munzi. Nibiki noba narakoze byo tuma mushobora kunkora muri ko murankorera. Nabateye igise, narabababarijwe muri ico muri kukiciju byankoresheje. Kubera iki mumvise by'abandi bariko baravuga. Bamaze kunkomeretsa, kumwe muri bakenge karagaruka aravuga ngo mugabe ivyavuze nivyo. Ati tubabarire, twajanye Nyabahururu, hitwafashe umwanya wo kwiyumvira. Uyu mwanya niho ndiko ndatahura iyo nzozi nagize ico ishatse gusobanura. Iki nico gicapo c'aba Destiny's Causers. Ntibatahurwa, ntibibukwa mu bihe bigoye baba bariko baracamo n'abahohoshwa. Imana yabwira Yosuwa, yamubwira ngo ni wewe. Ndiko ndabona ba Yosuwa muri kino kibanza. I'm seeing Joshua generation. Those who are going to cause others to enter their promised land. Haramubwira ngo ni wewe
uzoshikiriza abantu igihugu narahiye basekuruza ko zokibaha. You shall cause these people, you shall cause these people to inherit the land that I saw to their fathers to give them. Abikorino ba 2:6. Ndasoma mbere ku murongo wa mbere. Sinzi Imana ikiravugana nawe. Sinzi Imana ikirategura. Sinzi Imana ikirashira ku ruhande. Haravuga ngo ko dukorana nayo. Avuze ko tuyikorera, avuze ngo ko dukorana nayo as God's partners. Hari abakorera Imana, hariho n'abakorana nayo. Ko ndababwire the max ibiranga abakorana nayo si confession yabo gusa, si bijana amasezerano yabo gusa bavuga ko bafise, ariko barafise ubuzima babayemo, barafise ukungene babayeho. Aravuze ngo turabingingwa ntimuhege ubuntu bw'Imana gupfuza, kuko yavuze ati mu gihe cy'ukwemererwamo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Ariko avuga abakorana nayo. Aravuze ngo ibihe bacamo n'ibihe byo kugirirwa nabi, byo gucamo ibitorosha ariko bagatabagwa. None n'igihe cy'ukwemererwamo. Imana itwemera muri iki gihe, igihe cyose hari ibihe, hariho ubuzima, hariho abirikira ducisha. Arakomeza akavuga ngo none n'umunsi wo gukirizwako, n'umunsi wo kumenya neza impamvu uri kuraca muri ibyo uri kuracamo, n'umunsi wo gutahura neza impamvu nemeye kukubabaza ko ndikunda kubabaza, n'umunsi wo guhishurirwa ibanga byatumye atakiza kuri wowe coroshe ku buzima bwawe. Next, kandi ntitugira icyo tuzana gitsitaza ku kintu na kimwe kugira ngo kugabura iby'Imana kwacu ntikugawe. Iyo turiko turigisha abantu ntitugawe, ntibaze gusanga hari ibituzuye, ntibaze gusanga hari ibyo twavuze n'ibindi tutavuze, ntibaze gusanga hariho desekiribure. Mumureke agumaho nyene, ntimumutware mugumizaho nyene, kugira ngo nitwamara kugabura iby'Imana tuze dufoma abantu, tuze duhagurutsa abantu, tuze duhagurutsa urunganwe rutanyeganyizwa n'umuyaga n'umwe hano muri buno bugingo. Hari abagabura iby'Imana benshi uyu munsi, ukugabura kwawo kwacitswe kugawa, kuko abo bagaburiye ntibakomeye ku rugezo rw'aho bashobora kuresista imiyaga n'imipfundi Imana azanye hejuru ubuzima bwabo. Bamwe bariyonjore mu kwizera kwabo, bamwe barihakanye Imana, bamwe baremeye kwikonforma ku vy'iki gihe, bamwe baremeye amasandari y'inosi bariko barahabwa nk'amabwirizwa, kuko inyigisho bahawe si inyigisho y'abakoze ku buryo bashobora kuba abiteguye guhangana n'ivyo ari byo byose. Habuse kugabura kwacu ntikugawe. Nta wahawe kuri izi mfungugwa hazogera imbere ngo agawe, kuko bazokumenyera ku byizerwa byawe, bazokumenyera kugushinga nawe kwizera kwawe. Biriga kivuga ngo hari ibipima n'ibigerageza kwizera kwawe. Ese ko barigishwa inyigisho zo mu bwo buryo? Aho biza Imana guma ari umwizigigwa, bitaza Imana guma ari umwizigigwa, bigaragara nkaho umengo wahebwe uri wenyene, Imana iguma ihabwa ishimwe ibereye mu buzima bw'iwawe. Uteregwa mu gobo gw'intare,
kutanyiganyiga mu mutima no kwiyumvira icyumviro icyo ari cyo cyose ku bijyanye no guhemukira imana yawe. birivuga ngo isi ntiyari babereye ko bayibamo kuko basugerejwe impande zose, bababajwe uburyo bwose. Paul avuze nimba by'ukuri dukorana nayo, nuko inyigisho zacu, kugabura kwacu kutagawa, guhingura abantu kuba abasirikare babandi baseruka rukambye, babandi batumwa amamisiyo agaragara nkaho umengo ari impossible, babandi bahevye, babandi atavyizigiro na bikeya bafise, atavyizigiro na bikeya bafise vyuko batabaruka, kiretse Imana ibagiriye ubuntu ikavuga ngo uyu n'umunsi wo gukirizwamwo, ndagutabaye. Inkomezi zawe zingana gute? Imigani 44:10. Inkomezi zawe zingana gute? Inkomezi zawe zingana gute? Inkomezi umuntu azigira kuko yavuze kakomeye, inkomezi umuntu azigira kuko yakijijwe. Hari ivyiyongera kugakiza, hari ivyo biza guforja muri wowe inkomezi. Salomo yaravuze ngo niwa dende bukigwa ku munsi w'ivyago, my God, if you show yourself lacking courage, niwagaragara udafise inkomezi zikwiye so guhangana n'ibiri imbere yiwawe, tuze gutuma ikomo ku Mana. Inkomezi zawe zaringe. Your strength was so small. Uyu munsi arabana Imana ashaka kwizigiza ibintu bikomeye, kuko iyo nyene ubwayo irazi neza ko bafise inkomezi nkeya, ntibigeze baba trained. Balance, discipline itangwa n'ijuru, balance gukogwa n'Imana kugira ngo babe ab'Imana ishobora kwishimira, ikabatuma baba nka Yosuwa, batuma ubwoko bw'Imana bwinjira mu vy'Imana basezeraniye. Ndashaka ndabwira ikintu kimwe, ibi birarenze kuba wizera, ariko nibijanye no gukorana nayo. Ngiki gicapo c'abakorana nayo ingene bameze. Tuva umuntu Imana ikiravugana na muri kiro kibanza, sinzi wariwe. Umuntu atagiye kubwira Imana ngo Mana binkuremwo vuba, ariko abantu bagiye kubwira Imana ngerageza uburyo bwose bushoboka kugeza uhejeje. Abantu batako barasaba Imana ngo igabanye doze, abantu babwira Imana ngo uko wagambiriye kora igikorwa cawe muri jewe, sozera ico watanguye muri jewe. Ku murongo wa 4 haravuga ngo nitwishimagiza muri byose nk'abakozi b'Imana, kuko twihangana cyane mu marushwa, mu mibabaro no mu vyago. Ninde yabaye ukomeye muri ino si ataciye mu marushwa? Ninde yabaye w'Imana yizigira mu bihe byose ataciye mu bibabaro? Mwibuke ijambo ryatubwiye ngo isi yari babereye ko bayibamo, bagenda bayerera mu bugaragwa, bambaye isato, hatanumwe bakira, hatanumwe abumva. Ku murongo ukurikira haradeta akavuga ivyo yabayeho mu bimoko, mu mabohero, mu migumuko, mu butame, mu kurara amaso. Ntiyarara amaso kubera ateramye, yarara amaso kuko afise ivyuzuye umutima wiwe, ariko ariyumvira ukungene vyogenda. Ahandi yandika avuga ngo icama kiza ko buri munsi nukurara amajoro ndiko ndiyumvira, fise umwitware ko wayandi mashengero,
c'était comme si ibyiwe bitakiriho. Nico wenyine agaruka akavuga asezera abarongozi bo muri Efeso akabwira ngo simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kinini. Simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kinini. Simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kinini. Murongo 6 haravuze ngo kwiriga ubusa. Harige twiriga ubusa atari kubera ko twabuze ibyo tufungura. Harige twiriga ubusa kugira ngo tubabarizwe abariko barababazwa. Handi ko ndavuga ibijyanye no kwisonzesha. Aravuga ngo mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge. Ndakunda iki gice cavuga ngo mu kutarambigwa. Mu kutarambigwa. Ninda tarambigwa. Ni wa muvyeyi ari kuri table. Ni wa muvyeyi ari karatakishwa n'ibise. Arabizi neza ko arambiwe. Hariho umwana. Hari ubuzima butaza kubaho. Arababara. Aramererwa nawe uburyo bwose. Ngarabizi neza yuko hari wagiye gutuma abaho. Hari ubuzima agiye kuzana ngaha muri nose. Aravuze ngo mu kutarambigwa. In our patience. Mu kutarambigwa. Inshuro zingahe turambigwa. Mana vyatevye. Mana wari wavuze. Mana warambeshe warambiwe. You are not trained enough. Biravuga ngo barapfuye. Bapfana amasezerano batabonye. Ariko kandi bapfa bizeye. Kidupfana n'Imana amasezerano dusezeraniye. Nubwo itokora ivyo yambwiye kizonkorera. Urukundo rwaye n'ubuntu bwayo birampagije. Ico yangize conyene kirampagije. Haravuga ngo mukuba inda nziza. My goodness. We prove ourselves our purity. Imana igerageza kwera kwawe. Gutungana kwawe, kugororoka kwawe. Karaba ko vy'ukuri umuntu ashobora kwizera mu bihe byose no kwizigira mu bihe byose. Haravuze ngo mukugira ubwenge, kutarambirwa, mukuba inda nziza, muri muhemu yera, mu rukundo. Aravuze gikomeye ngo rutari uruheyi heyi. N'urukundo rutari uruheyi heyi. N'urukundo rutari superficiel. N'urukundo rutagira intérêt. N'urukundo guhishurirwa gica umwami wawe ari. Hallelujah. Hallelujah. Genda kandi nyene aho nyene mu gice ca 11. Dore kuri 22. Shabradoshi ya masetes. Nguyu mu destinies koza. Nguyu ugiye gutuma abantu binjira mu vy'Imana basezeraniye. Ngugiye gutuma impinduka ifata ikibanza mu buzima bw'abantu. Ngugiye gutuma impinduka ifata ikibanza mu buzima bw'Imana yaremye. Ngibe abanza batubwira ivyo yabayemo ikiguzi yarishe. Hava ngo mbega n'Abaheburayo nanje ndiwe. N'Abisirayeli nanje ndiwe. N'uruvyaro rwa Aburahamu nanje ndigo. Next. N'abakozi ba Kristo mvuga nk'umusazi ndabarusha atari kwera ibitangaza Imana inkoresha kubera ko Imana mpaye kugira ubuntu bwo gutahura yuko iyo ndiko ndatunganywa, iyo ndiko ndageragezwa, iyo ndiko nacishwa mu bigoye, Imana mpaye kumenya neza ibanga ryavyo, kuvyihanganira, kubicamwo, ntarambigwa, ndabinezererwa. Abaroma yarabandikira babwira ngo nuko tunezererwe n'amarushwa yacu, kuko amarushwa
gutera ukwihangana, ukwihangana gutera ukwizigira, ivyizigiro. Bigasubira ngo ivyo vyizigiro ntibitetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasubiye mu mitima yacu. Hari aho biva. Abo n'abana bakomoka mu maruswa, abo n'abana bakomoka muri discipline. Iyo wemeye kuba discipline n'ijuru, uzo umuntu yihangana, uzo umuntu afise ivyizigiro, uzo umuntu atanyigenzwa n'ikintu na kimwe, uzo ukamunesha ibikugerageza vyose. Bivuga ngo uko kwizigira ntigutetereza, ariko ivyo vyizigiro ntibitetereza. Sivyo gusa, wewe Imana azoronka uburyo bwo gukora muri wewe yisanzuye, adatinya ngo ikico ava kimugabanya inkomezi, ikico ava kimutuma yibona, ikico ava kimutuma agabanya umuvuduko wo kwiruka aje imbere. No, urizigiwe. N'abana b'amarushwa, n'abana ba discipline. Komeza. Ndabarusha mu butame, ndabarusha. Uve vizigiro vy'umuntu, umva ivyo ariko arirata. Epereza babwira umuntu yabaye discipline, umuntu yemera guhabwa discipline nijoro. Narivuze ku munsi wa gatanu, ntirata ibitangaza, ntirata amafaranga afise kuri konti, ntirata achievements, human achievements, ariko yirata uburyo yihanganiye umugerageza, uburyo aronka amanota meza igihe Imana ikiramukoreza amateste n'ama-examen. Ibi nivyo Paul ariko arirata. Avuze ngo mu butame ndabarusha, gusigwa mu babohero ndabarusha, mu gukubitwa kurenza urugero torture ndabarusha. Kenshi nari mwirinde ry'urupfu, yafungiwe mu prison atandukanye ku murongo ukurikira. Abayuda ibihe bitanu bangubise imoko 39, icuro zitanu. Gerageza ugwize umvirize inkoni yakubiswe, akubitwa n'abandi, abitswa ngo ni bene data, abo basangiye umwami, abitswa ko basangiye amasezerano. Bamukubise imoko ibihe bitanu, bangubise imoko 39. Ibihe bitatu nakubiswe ingage. Ikindi gihe natewe amabuye, ibihe bitatu ubwacu bwaramenekanye. Naraye mu idamba, nirigwaho ndatahura impamvu ari buyanditse ibitabo byinshi uyu munsi bifasha kwizera kwacu. Ndatahura impamvu Petero agaruka nk'umupastori wa mbere w'ishengero rya mbere, le pasteur responsable, akavuga ngo na mwene data Paulo akundwa. Kwereka mwita intumwa ikundwa, ni kubera ibi vyose yabayemo, ni kubera byose yaciyemo. Urugezo Imana yemera kubabazwamwo niko rugezo rugaragaza urukundo igukunda. Ntibushobora kuvuga amen. Ariko urungano rwa Yosuwa ibi baravyumva cyane, ibi barabitahura cyane. Uviriza ndara mwidamba ku murongo ukurikira. Nari mu ngendo kenshi, mwirinde ry'inzuzi, mwirinde ry'abambuzi. Oh my goodness. Ngo mwirinde ry'ubwoko bwacu, mwirinde ry'abanyamahanga, mwirinde ryo mu bisagara, mwirinde ryo mu bugaragwa, mwirinde ryo mu kiyaga, mwirinde ryo mu bigira abigira bene data. Abakujije uko abantu bariko barakujije, abumva amabwire y'abantu, abadakanya mu Imana ngo bumve ico mu Imana ariko aravuga kuri wewe. Abameze batya ni gake batahubwa muri nose, abameze batya ni bake babumva hano mu inose. Umviriza, mu butame no mu bucumukure ndara amaso kenshi, ngira inzara ari inyota, mara ubusa kenshi, nishwa n'imbeho, nambara ubusa. Muratahura ariko nyene arandikira Abaroma akababwira ngo nikico dutandukanya mujya murongo abari mu gice 8 ku murongo 35 kumanuka. Ariko avuga nikico dutandukana urukundo rw'Imana. Nigiki? Nikico tuma ntabica Imana yashatse komba muri buno bugingo. Nigiki? Nikico tuma ntari ikiguzi cyose ijuru rinsaba kuriha. Nigiki? Haravuze ngo nindazo dutandukana urukundo rwa Kristo mbega n'amarushwa ni ivyago
n'uguhamwa n'inzara n'ukwambara ubusa cyangwa n'ukuba mwirinde cyangwa n'inkota. Next, kuko handitswe ngo twirirwa twicwa, bama bariko baraduhigira igihe cyose, bama bariko baradutega imitego igihe cyose, bama bariko bararindira ko tunyerera, bama igihe cyose biteze gukoma amashi twananiwe, bama barindire ko ducika intege. Ariko ndashaka kubwira umuntu rwanda yiwawe ngo muwacika intege sindimwo, mubarambirwa sindimwo, mubwira uti mubiyonjora sindimwo. Icyo nicyo natorejwe, basugarazwe impande zose ariko ntibashika mu mbombane, ariko bakubitwa hasi ariko ntibagwaho. Nivyo uyu munsi ashaka kumubona ari hasi, mugabo azovyuka, azokongera guhaguruka. Sico kibanza yagenewe kubamwo. Nivyo hari igihe azotukwa, hari igihe azobwirwa amajambo mabi, hari igihe azocigwa imanza. Urazi bironshe cyane yuko success y'umwana w'Imana bayatubwiwa kuri Satani. No wonder baraza bavuga Yesu wabakirije abantu, wazanywe no kubacungura, wazanywe no kubitangira. Baravuga ngo niwe mukuru w'abadayimoni, bamwita Belzebuli. Higeze yidefanda, kuko yarazi iyo yavuye icyo yaje gukora ni yari karaja. Umuntu ari discipline arazi iyo yavuye, arazi icyo yaje gukora, arazi ni yari karaja. Twirirwa twishwa bakuduhora, twagiranijwe n'intama z'imbago. Next, oh my God. Ariko muri ivyo vyose hari n'amajambo y'abakorana n'Imana, hari n'amajambo y'abantu babaye trained, hari n'amajambo y'abantu batojejwe. Haravuga ngo muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Turushishwaho kunesha. We are more than conquerors through him, through Christ who loved us. We are more than conquerors. Ariko kubera ko tubaba empty, kubera ko tubaba more than conquerors, ndikura ko twemeye discipline y'ijuru, twemeye ko ijuru dukankamira. Ijambo ry'Imana avuga ngo iyo ndabakankamira, iyo ndabahura suko mba ndabazi, ariko nuko mba ndabakunze. Biko uramaze kumva Imana ikira gukankamira, uramaze kubona igitsure c'Imana ku buzima bw'iwawe. Imana yo kwemera ko abandi bananirwa ariko apana wewe, kuko wewe utwaye ubuzima bwa benshi. Amen. Imeze gena gatoya. Imana abwira Yosuwa, twagiye turangiza iminota mikeya, Imana mubwira ngo shikama ushiramanga. Ivyo ugiye kuba mushikama ushiramanga, uteza gukomera. Rimwe Yosuwa birivuga ngo yarashaje, Imana yaziramubwira ati Yosuwa ntuvuge ngo urashaje. Abameze batya hari amajambo Imana itemera ko bavuga, hari amasengesho Imana itigira yumva yabo. Sitora kuvuga ngo Mana ntezurira, Mana basi raba unshishiriza. Isengesho Yesu yasene ngo Mana iki gikombe kindengana, Imana ntagiye yumvise. Ikimenya amenya Yesu yahinduye uburyo yasenze, atavuga ngo Mana ntibibe nkuko ndabishaka. Ariko avuga shaka kuba mu ruhande icegera cawo ca mbere, shaka kubicegera cawo ca kabiri. Umuvyeyi akaza gasebera abahungu biramwe ati ivyo musaba ntavyo muzi, kuko ibijana ama position ibibanza si jewe ndabitanga, ariko ni data bitanga. Hasirabwira uburyo data bitanga,
aravuga ngo mbega igikombe ngiye kunywerako muriteguye kukinywerako. Data ivyo abitanga bivaye n'ukungene wemera kunywera ku gikombe c'umubabaro, igikombe ca discipline, igikombe c'uko bakubwira yuko wambara ibintu bitagezweho. Ku bantu b'isi ntibigezweho, mugabo kuba ari forme. Narababwiye nta mugore umupolisi kazi cyangwa umusoda uzokwigira wumva ariko aravuga ngo nambaye impuzu itari sur mesure, gushaka kwambara hotaro. Igihe cyose ari ku kazi hari umwambaro abwirizwa kwambara w'igisirikare. Uwo guhabijya bibotine bambara ukavyambara ntibaba ari comfortable na gato, ntibaba bamerewe neza. Ariko nababwiye ibijyanye no gukomera, the secret of greatness is not in a comfort time, an easy time or moment. Ariko ni muri vya bihe bibabaje, vya bihe nyene uri muri inconfort, hajya nyene ni Imana ikura umuhizi. Haravuze ikintu gikomeye. Yosuwa yarashaje ageze mu zabukuru, nuko uraho aramubwira ngo ehe urashaje ugeze mu zabukuru, ariko vuga ngo ariko, vuga ngo ariko. Ese ndiko ndabwira vy'ukuri abasirikare beza ba Kristo muri kino kibanza nivyo naje ndabibona, mugabo ariko haracasigaye ibihugu byinshi mutaregukira. Si umwanya wa retraite. The disciplined people ntibigera baja muri retraite, ntibaja muri retraite. Yacu ni mu ijuru, singaha muri nose. Umwanya wose ukiri ngaha muri nose. Billy Graham hari gataragishowe kuvuga ubutumwa bwiza, mugabo yaricara akandika, yaricara agategura, yaricara akigisha. Miso yuheze hano muri nose, Imana iramutwara ku myaka 99. Nta gihe ca retraite gihari, nta gihe cyo kuruhuka gihari. Imana mbwe ugeze mu zabukuru. Yari yabaye umugwanyi kuva kera, yararusha abagwanyi kenshi basaza kare, kuko bakoresha ingufu nyinshi cyane, ama energy menshi cyane, ntibaryama. Ama statistique uyu munsi mwisi arerekana yuko abantu babiri bapfa batishwe n'indwara cyane muri nosi. Abambere n'abasirikare, abakabiri n'abakozi b'Imana, kuko nabo ni igisirikare cy'ijuru ngaha muri nosi. Imana mbwe ugeze mu zabukuru, ariko Imana mbwe ati haracasigaye. Ndakundinge muconga avuga ngo you are old and advanced in years and they remain yet very much land to possess. Urabisigira nde? Urungano rwa Yosuwa rusiga ibidatunganye nyuma yago. Ikicu muvugishwa Yoweri yavuze, ndashaka kubasarisha kanya gatoya. Yaravuze ngo imbere yawo hameze nka ryatongo rya Edeni, inyuma yawo basiga ubugaragwa. Ico kibiza kuba heritage ubuzima bwacu. Inyuma yawo habiza gusigara ubugaragwa bw'imivumo ya karande mu muryango wawe. Amen. Meze neza nababwire. Inyuma yawo hategeza gusigara ubugaragwa bw'ubukene. Inyuma yabwiza gusigara ubugaragwa bw'abanyabyaha. Rivuga ngo muri majambo yavuze ubugaragwa, nta kintu kimwe gisigaye, nta kintu kimwe gihari, hari vide harera, nta buzima buri aho hantu. Inyuma yabo basiga ubugaragwa. Ukuri ko Yesu ariko arabwirwa, urashaje n'ivyo ufite imyaka iri avance, me ibihugu bitaregukirwa ninde azovye gukira? Ico gituma Yosuwa hamwe n'uyu mutima hamaze kubona intambara ibaye ndende, harabwira Imana ngo Mana, mu bushobozi bwawe izuba rihagarara, mbanze ndangize abansi banje. Nta mushusho w'abansi nkeneye, nta bisigarira by'abansi nkeneye, ntavyo nza gusigaza. N'abantu bemeye kudigikere bakakimara. They eat their flocks. Nta procrastination. Oh, ibi nzobikora ejo, ibi ntacyo nibe birandindira. Birivuga ngo ejo sahi wacu. The trained person, the trained people, ntibaraza. Isengesha bwiza gusenga uyu munsi ntariraza. Amasaha bwiza kumara mu bwiza bw'Imana ndayegeza imbere mu kindi gihe kindi kizoza. Chaque jour suffit sa peine.
ese muri ko muranyumva? Imana amubwira haracasigaye ibindi bihugu bindi byinshi mutaregukira, kubera ko Imana bibwiye Yosuwa, kuko niwe yari yaragenywe, yari yarashizweho kuzokwinjiza abantu mu gihugu cy'amasezerano yabo. Komanda ndabwira kino kintu, wavukiye amezi 9 nk'abandi, mugabo ivyo ntibikugira nk'abandi. Wavukiye mu muryango Kenya nk'abandi, ariko ivyo ntibikubwira kuba uzopfa akenye nk'abandi. Wavukanye ubugwayi, uvukana amagara make nk'abandi, ariko iyo si excuse. Uwo n'umusaraba ubwirizwa kwikorera. Icyo ni igikombe cyawe ubwirizwa kunywera kandi ukakiranguza, ukagiheza. Niba ngahe dufise Pastor Ninette, twarakuranye mu vy'agakiza, yama misi yose agwaye. Ndibuka mama wiwe yabwiye Pastor Lopez, aramubwira ngo ariko mu bandi bakobwa bose niwe washimye, uyazokumarira iki ko nta vyizigiro babona vy'ubuzima muri we. Babona ari umuntu ashobora gupfa umwanya wose, barabaterefona atararavye mu mwanya tugiye mu bitaro. Harimubwira ati aka kana kumara karagwaragurika, nikuri kurategura kujana mu rugo, mwana rondera abandi. Mbwira zishobora avuganye n'Imana. Uyu munsi mwafise amagara meza dufise arimo. Jenda muzikera, hari n'indirimbo twaririmbye muri mise twasengeramo kubwiwe. Ukuboko kwawe si guto ngo vyanke kunkiza. Iyo ndirimbo yabaye compose kubera Pastor Ninette. Kandi ugutwi kwawe si gipfu ngo vyanke kunyumva. Ndacizeye nka mbere, ndacizeye nka mbere, mvura mwami nanje ndakira undokore. Ntakibibuza mvura mwami nanje ndakira undokore. Ntakibibuza. Yes. Hallelujah. Haracasigaye ibihugu bindi bubwizwa kwegukira. Turaba ivyo urimo n'ivyo uri kuracamwo, Imana ikubona ngo kugaragaza itandukaniro ngaha muri noze. Numva naho waheza, mugabo umwanya urambwira guheza kugira ngo twakire ikiruta ya gatatu. Ariko ngiki cyo ubwirizwa kumenya, hari indantwaye muri noze. Ndibungenza amasezerano y'ibihugu, ndibungenza amasezerano y'amahanga. Impamvu ituma mbabazwa, ndira, nanywa, ntukwa, ntatahugwa, ngirirwa nabi, nabona agiriye neza, nihakanwa, nabona kunze. Isengesho ryanje kuri uyu munsi, ntihagire na kimwe mu byo ijuru ryategura ubuzima bw'iwawe kuzokwegukira ugatuma n'abandi begukira. Uzova muri nosi utegukiye. Ndasura mu isengesho ry'iwanje, ivy'ijuru ryaguteguriye, ivy'ijuru ryagutegekanije, ivy'ijuru ryashizeho, ivy'ijuru ryagambiriye, ryanditse mu gitabo. Birivuga ngo iminsi yanje yanditswe mu gitabo cawe atanumwe urashigwaho. Tutazova hano muri nosi vyose tutabishikanye ku musozo. Inyuma yacu tuhasiga ubugaragwa. Harabona bwiye mu minsi iheze
yuko abazodukomoka ko batazoza batangura gushasha uko twe twatanguye, batazogira amatanguriro nka yacu, kubera ko umugisha w'Imana uri multigenerationnel, uva ku runganwe rumwe uja ku rundi. Ariko iyo Satani ariko aragwanya ba Yosuwa mu gihe cyabo, araza umugisha wari destine kuba umugisha w'amahanga urunganwe ukaba umugisha wiwe gusa. Abazoza inyuma yo bakaza batangura gushasha, abazodukomoka ko ntibazotangura gushasha, bazoza babandaniriza aho tugeze, bazoza bakomereza aho tugeze, bazoza bashishikarira aho tugeze. Abavyize numva amenye ya muri kiro kibanza, ntibazohera amatanguriro matoya twatanguriye, kuko Imana yadushizeho nk'abamena umushike kugira ngo abandi bazi inyuma bakomeza ibindi bikomeye, kuko Imana ikeneye gutabara isi, Imana ikeneye gutabara amahanga. Imana ibahezagire.